Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nagwire muri mwebwe. Izina ryanje ni Françoise Habonayo. Nsubiye guha Imana icubahiro kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo duse kuganira ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Mukunzi mwiza Yesu, turagushimiye turagukengurukiye kuko duhaye umwanya wo kongera kuganira ku vyawe. Nuko dusavye mpwemu wawe yera Kristo Yesu ngo abe ari warongora bino bikorwa. Uturinde ikibi cose mu izina rya Yesu. Mpwemu wawe data atutegekera ivyo tuvuga, kandi kubw'ubuntu bwawe hezagire bene data bose bavyumva, bibagirire ikimazi mwami Yesu. Ndagushimiye ko vyumvise kandi ubikora ni mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Ndashimiye Imana rero kongera kuza imbere yanyu no kongera kuganira namwe. Uyu munsi mfise ubutumwa Imana yampaye itariki 14 z'ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka nyene wa 2021. Ndashimira Imana kuko Imana ivugana n'abantu bayo. Ibyo byose bitwereka ko dufise Imana yumva, Imana ivuga, Imana atari ikigirwamana, Imana ntihabwa icubahiro. Kuri uyo munsi rero mwijoro nari ndyamye maze ndota mbona turiko turarima, turi mu murima, ngo kandi twari kumwe n'abandi bantu, nabona ari abagabo 4 ngo baje kurima mu murima, baje kumfasha mu murima. Hanyuma rero mbona ngo turahejeje. Duhejeje twaca tugenda gufungura, nka kwa kundi umuntu agenda gufungura saa sita canke agenda gufungura yahejeje. Hanyuma jewe rero ncangira ikibazo nti none aba bantu ko twari kumwe mu murima ko ntagiye muhira kubiteka, none turafungura iki? Ntangura kwiyumvira rero ntibasireka nyaragase ngende imbere yabo, kumbure sinobura utwo mba ndafuruguta batarashika. Hanyuma ariko abo bantu mpindukiye inyuma kubaraba, mbona nyene bariko baravugana utuntu nkaho umenga hariho utuntu hagati yabo bariko baravugana nyene mugabo batashaka ko numva. Nca ndataha rero ngenda nyaruka kugira ngo nshike imbere yabo, baze kunsanga negeranije two nshobora kwegeranya. Niho rero maze gushika nuguriye umuryango w'inzu, nabona ngo ngira ninjire, ninjiye nca mbona nshikiye ahantu hanini cane, nkaho umenga ninjiye muri stade ku kibuga kinini ya cane. Hama rero ninjiye, ikintu rero cantangaje gusumba, Yesu ni mwiza, nasanze hari urubanza fete, hari table, imeza nini cane, mbona hariko n'ibirahuri n'amasahani n'ivyo kurya vyose bashizeko, maze rero mbona ibintu nyene biri tayari. Ndavuga nti yewe n'Imana urakoze, urumva ca kibazo nari mfise mu mutima kirakemutse. Ndavuga nti yo kumbe nariko ndahangayika, kumbe hariho abandi bariko barabitegura. Imana nishimwe. Mbona rero byamaze kuba tayari. Ngire ko mbwira bene data nti Yesu Kristo arabizi igihe aho tukigejeje. Yesu arazi aho tugejeje akazi yaduhaye. Yesu arazi yuko hasigaye gato cane tukinjira, kandi ameza yaramaze gutegurwa. Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero muri ivyo mu mwanya mbona ya stade rero bya bindi vy'imeza n'ibiki byose mbona birahavuye, mbona hasigaye hameze nkaho umenga turi mu gikorane. Ico gikorane rero mbona harimwo imigwi y'abaririmbyi batandukanye. Kwa kundi nyene ubona abantu tuvuga abaririmbyi bahanaka bambaye uniforme zisa gutya, abandi bambaye izindi, abandi bambaye izindi. Hanyuma ndavye ngize gutya mbona abaririmbyi 2 b'abagore bariko baririmba, nabo kandi bari bambaye uniforme zabo, ariko nkabona bambaye ijipo n'agapira n'akajipo bigufi. Urumva yari yo style yabo ngira ngo. Hama rero
mbona bariko baririmba n'amajwi meza cane. Hariho n'abandi bagabo namba bari babiri canke batatu sinibuka bari ruhande yabo bariko barabavugiriza twa twuma bavuza mu kanwa gutyaye sinzegene batwita. Nitegereje neza ba bantu bariko baririmba mbona bavuga ko ururimi ntazi, ni nkaho numva menga ngira ngo baba bavuga nk'ikizuru cari gifise donc byari bifise rythme indyoheye. Hanyuma ndavye ba bantu bariko baravuza ndavye neza nsanga kumbe bariko n'amatabi ari mu kanwa kabo. Yo ndaraba numva yikorane ni bwoko kimbega ibintu nibiki numva nyene nyobego ivyari byo. Nditegereza ico nakoze gusa nararaba gusa nkaca ndengana. Maze kuva aho hantu nca ndagenda mbona nshikiye ahandi, urumva hari aho nyene muri stade nava mu ruhande rumwe ngenda ku rundi, nza mbona rero aha handi mbona abantu benshi, bon ntibari benshi, yari nka groupe y'abantu canke bari batonze umurongo. Mbona bambaye amakanzu yera derere, mugabo ndavye nsanga zifise agatashe ka rouge, akantu nyene nkaho umenga n'umuntu yamwanditseko n'ikaramu ya rouge gatoyi. Ndaraba ndakabonako, ndaraba uyundi bari kumwe nawe ndakabonako, ndaraba n'utonze inyuma yabo nawe mbona ndakabonako. Ndavuga nti mbega izi mpuzu zanyu zabaye iki? Baca bambwira ngo izi mpuzu zacu ngo twazimesuye mu mazi ya krokodile. Ndavuga amazi ya krokodile, amazi y'ingona. Ndavuga nti mwazimeshe mu mazi y'ingona? Ngo yego, ngo muri ayo mazi twazimeshemwo zose rero zifise akagatashe. Yo nca rero ngira curiosité yo kuguma ndaba kugira ngo ndabe ko by'ukuri umwe wese muri abo ako kantu kariko. Nkagenda nkaraba ntiwe ko ntakabona ngo heraba ngo kari ngaha, uwundi ntiwene nawe ngo heraba ngo cengo karemaja ngaha. Ndaraba by'ukuri mbona bose kariko. Hanyuma ndababaza none kubera iki aha mwarazimeshe by'ukuri karanka kuvako? Bavuga ngo twaragerageje ngo ntibishoboka, ngo ntibishoboka, ngo zimeshwe muri ayo mazi ntibishoboka kuvako, ngo kaza kariko kandi ntikavako. Jewe rero numva ndababaye, numva umenga uwo zimesa vyovako, numva umenga nti none hariho amaproduit yo gukura ko dotashe, none nti no jewe kubwanje numva umenga vyovako, mugabo bo barankonvenka yuko bidashoboka kuvako. Hama ncamba aho hantu, mvuye aho hantu rero ngenda handi, ariko aho handi nasanze ndi mu muryango nkaho ndiko ndasohoka, urumva aho hantu nayo ninjiriye. Icantangaje rero naciye nsanga hariho umuntu twari kumwe, ariko uwo muntu jewe sinari namubonye, ariko biboneka yuko aho nariko ndaca hose yari kumwe nanje. Aca arambwira ngo nsohotse rero, aca arambwira ngo wabibonye? Aca ambwira ngo ivyo bintu ngo vyaramaze gushika, ngo vyaramaze gushika ngo mu gihugu kimwe ngo co muri Afrika. Aca arambwira n'ico gihugu carico. Ca numva ndatangaye. D'abord nibaza ibintu ibihe vyamaze gushika. Ico gihugu ndakizi, mugabo ivyo bintu nibiki vyamaze gushika. Numva sindabisobanukiwe, mugabo ncamba muri izo nzozi. Mvuye muri izo nzozi rero ndavuga mana, ibi bintu bisobanurwa gute vy'ukuri? Ibi bintu nibiki? Ndashishikara gusenga ninginga Imana nyene bisobanurire ivyo bintu ivyari byo. Hama rero haheze nk'imisi nk'ibiri nk'itatu, Imana iransobanurira ivyo bintu. Imana iransobanurira d'abord yuko cyane yasobanuriye kuri ba bantu bambaye za mpuzu zera zameshwe mu mazi y'ingona. Aca aransobanurira ati ziriya mpuzu ubonye zera n'abakristo, abakristo mugabo batakaje ubwizigirwe bwabo ku Mana. Ndavuga nti babutakaje gute? Aca ambwira ngo bamesuye ngo ziriya mpuzu ngo bazimesuje amazi y'ingona.
amazi y'ingona, ndavuga nti amazi y'ingona ni ukuvuga iki? Cyangwa amazi yabayemo ingona, amazi y'ingona ni iki? Numva sinavyumva, ariko arampishurira arambwira ati ndaza kubikubarira neza uraza kubitahura. Kandi arambwira ati ikibabaje nuko abamaze kumesura ayo abamesuye izo mpuzu zabo muri ayo mazi bose impuzu zabo zera ziri kwako gatashe, kandi ako gatashe naho womesa gute ntikavako, kujya babikubariye niko biri ntibivako. Numva nyene numva nshaka kumenya ayo mazi ayariyo bamesushije izo mpuzu. Hama rero aca yongera arambwira ati ngomba ndaguha ubutumwa uzombwirira abantu, kandi ubwo butumwa buzobababaza. Ati buzobababaza, ni message imeze nk'umuriro izobaturira. Ndavuga Mana we, kweri jewe imessage nka mwene izo numva ntashaka numva umenga sinozitanga, kubera yuko nanje numva mbabara iyo umuntu ariko atanga message uteye ubwoba canke ibabaje, kubera yuko umenga sinzi. Hanyuma Imana iramvuga ati ngibi genda ubibabwire. Aca amajambo yo muri Yeremiya igice ca 5 ku murongo wa 14, rabaho nyene niho havuga nyene ko ubwo butumwa ari umuriro ku bazobwumva. Yeremiya 5 ku murongo wa 14 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nuko rero uku niko Uhoraho avuze, niwe Mana nyene ingabo, ati ko bavuga bene ayo majambo, ngira mpindure amajambo yanje umuriro mu kanwa kawe, ubu bwoko nabwo ndabuhindure inkwi ubatongore. Wumvise ngo iyi message ayihinduye umuriro. Mwami Yesu we. Hanyuma akimbwiye uko ndavuga nti none nibiki justement nibiki? Arambwira ati ngomba ndakubarira ingene aba bantu bameshe amazi, bameshe impuzu zabo mu mazi y'ingona. Aca arambwira ati Abakristo bamesuye impuzu zabo mu maraso ya Yesu. Mu maraso ya Yesu niho twese twaherewe guharirwa ibyaha byacu. Imyambaro yacu irera kubw'amaraso ya Yesu. Atari amaraso ya Yesu nta kindi cyo dutabara. Yesu nashimwe. Ni Kristo ni watubereye umwambaro. Imana nihabwa icubahiro. Ngo ariko ababo bari baramenye Imana ariko bayivako, bagenda kumesura impuzu zabo zari zera, bagenda kuzimesura mu mazi y'ingona. Ntaha none ibyo nukuvuga, naguma nshaka kumenya nukuvuga iki. Aca arambwira ngo aba bantu ngo bavuze ngo Imana ngo ntabo bashifise, ngo aba bantu ngo bihakanye Imana ngo kandi bari abantu b'Imana. Numva nti Mana yewe ibi bintu nibiki? Aca arambwira ngo soma ku murongo w'12, ku murongo Yeremiya 5 ku murongo w'12 havuga ngo iki? Ngo bihakanye Uhoraho bavuga ngo ntawe nta byago bizotuzako, nta n'inkota tuzobona canke amapfa. Ibyo abavugishwa n'Imana nibitwarwa n'umuyaga, kandi ijambo ryayo ntiriri muri bo. Ibyo babura birakaba aribo bigarukako. Mwama arambwira ati wumvise? Ati umve nkubwire, aya majambo ni Yeremiya ariko arayavuga, ariko ubu munsi niwe ndayatumye. Ati aba bantu banse kumva imburi y'Imana, bagarariza ku Mana, ngo bavuga ngo nta Mana yabivuze,
ngo bavuga ngo bagiye bavugishwa ngo nta mana yavuganye nabo ngo barabititura ngo kandi ngo bavuga ngo nta byago bizotuza ko ngo nta nzara izotubako ngo ntaki ca ndavuga nti ibyo byabaye ryari aca arambwira ati ibuka nagutumye ubutumwa ugenda kubwira abantu banje ubabwira uti nyamara ibi ni mwabikora hariho ibizobashikira mu nyuma abemeye kuzokora ibyo bose antikristo niyo yaza nibo bazoba bari cible narabigutumye ntegome umaze kubivuga abantu bavuze ngo nta mana yagutumye ngo nta mana yavuganye nawe ngo uku niko bahakanye icyo Imana yababwiye aravuga ngo kandi ikindi ngo bavuze ngo nta nzara izotwica nta magorwa azotuzako nibyo babivuze ryari taravuga ati bari abantu bavuze ngo nitutagira uko ejo bazodukura mu kazi nitutemera gukora gutya abana bacu ntibazoronka ico barya nitutagira uko bizotumerera gutya na gutya ngo uko niko bakuye ivyizigiro vyabo ku Mana babishira ivyizigiro vyabo babishira muri ivyo bindi bakoze. Nshuti uri kurankurikira, birababaje iyi nkuru yasuye kuntera umutima ubabaye kandi kuko mbona yuko Imana ihagarara ku ijambo yavuze. Umuntu yakoze gutyo ambwira ati uyo niwe yamesha impuzu ziwa zimesa muri ya mazi y'ingona, nukuvuga ngo uwo niwe yafashe ivyera vy'Imana, uyo muntu niwe yahakanye Imana mu mutima wiwe, yizera ibindi bintu, avuga ngo Imana ngo ntawe, ngo ntayo, ngo sinzokwicwa n'inzara, ngo sinzogira gute, sinzova mu kazi, sinzogira iki, ntawe uzombuza kuvoyaja, nzogenda, ntawe uzogira ante. Nshuti nkunda, umviriza uko Imana yavuze. Yavuze ngo uku niko bamesha impuzu zabo muri ayo mazi wumva ngo y'ingona. Hama rero nca ndamubaza nti Mwami Imana, none by'ukuri je ko nabonye kumega zoshobora kumesurwa. Caravuga ati ntibishoboka kujya bakubariye ko zitamesurwa, naho umesura akagatashi ntikavako, kuko akaanye kari hajya nyene muri ajya amazi ntikavako. Izi mpuzu zameshwe hajya ahantu ntizishaka kuvamo. Aca mbwira uko, hanyuma acarongera arambwira ati umve nkubwire, ati bimwe nakubwiye ngo vyaramaze kuba ngo mu gihugu kimwe cyo muri Afrika, arambwira ingene citwa. Ndavuga nti ni biki byamaze kuba? Arambwira ati reka ndakwereke, ati ico gihugu kigiye kubona ibyago bikomeye cyane kubw'ibibi bakoze imbere y'Imana. Ntibagize iki? Aca arambwira ngo abavugishwa n'Imana baho, abiyita ngo nabavugishwa, ntabwo arabavugishwa, ngo nabavugishwa b'ibinyoma, ngo nabakozi ba Satani. Imana niko yambwiye ngo abo bantu ngo bavuga mu izina ry'Uhoraho, ariko ngo nabanyabinyoma, si by'ukuri, ntibavuga mu izina ry'Uhoraho, ngo barabeshera Imana. Aca arambwira ati kandi n'abatwe ngo nabakozi b'Imana baho nabo, ngo abo nabo ngo bakorera inyungu z'inda zabo. Umvise ingene Imana yambwiye ngo bakorera inyungu z'inda zabo. Kandi arambwira ati amatungo yabo bafise, amazu meza bubatse, ibintu byose vyiza bifise, aravuga ngo agira rungike, aho niho hantu hibwo bagusumba, ngo agira rungike ingabo ngo zifise zitavuga ururimi rumwe nabo, ngo zizokwinjira, ngo izo ngabo Yesu mwe. Iryo jambo naryo rimpaye muri aho nyene Yeremiya igice ca 5 ku murongo
wa 15 na 16 na 17. 15, 16 na 17 haravuga ngo iki? Haravuga ngo ehe ngira ndabazanire ihanga rivuye kure, yemwe ab'inzu ya Isirayeli, ni je Uhoraho ndabivuze. Ni ihanga rihambaye, ihanga ryamyeho kera, ni ihanga rivuga ururimi mutazi, mutazoshobora no kumva ico rivuga. Mwumvise ngo umufuko wabo ni myampi, ni nk'imva irangaye, bose n'abantu b'abahizi. Mu Gifaransa ho harabivuga neza ngo une nation invincible qui vient de loin, une nation des plus anciennes dont la langue vous est inconnue, les mots incompréhensibles. Ces flèches sèment la mort. Elle n'a que des soldats d'élite. Iryo hanga abo bantu bazoza bavuye kure, bazanywe bashorewe n'ukuboko k'Uhoraho, bazanywe n'ishavu ry'Uhoraho kubw'ibintu bikorekeka muri ico gihugu. Mwavyumvise bene data? Musenge, dusenge. Ngo ni hanga ryamenyereye kugwana, ngo ni hanga nta kindi rifite atari intambara. Kandi arambwira ngo abo bantu rero ngo bamaze gushika muri ico gihugu ngo bazokonona abakobwa baho, bonone abahungu baho, ngo bonone n'ibintu byose. Mana we, ku murongo w'17, ku murongo w'17 habivuga ngo bazojya ivyimburwa vyanyu n'ibyo kurya vyanyu, ibyo abahungu banyu n'abakobwa banyu boriye. Bazojya imikuku yanyu n'amasho yanyu, bazojya imizabibu yanyu n'imisukoni yanyu, kandi ibisagara vyanyu vyubakiwe inzitiro, ibyo mwishimira bazobimarisha inkota. Numvise ayo majambo nagize ubwoba cane, ndavuga nti ariko Mana, imbabazi zawe zongere zibe ku bantu bawe, imbabazi zawe Yesu zongere zibe ku gihugu, imbabazi zawe Mana. Ariko nshishikaye kuvuga nti ariko wa Mana, ndakwinginze tabara Yesu. Imana imarira ingo kubw'ibibi bikorekeka muri ico gihugu, kubw'ibibi bikorekeka aho hantu, ngo Uhoraho atumye abo bantu kuza kwimara ishavu. Ubwanje nta kindi novuga. Ico ndi buvuge ndiko ndabwira wewe unyumva uyu munsi. Ndagomba nakumenyeshe ngo Imana twizeye ni Imana ikomeye, ni Imana y'ububasha, ni Imana ivuga, ni Imana igera imigabo kandi kayishitsa. Ndaguhamagarira kuyizera mwene data. Wizera Imana, uyishiremwo ivyizigiro vyawe vyose. Ukumva Imana ivuze ati reka guca muri iyi nzira, mwene data wihute kuyumvira. Ubu muri ibi bihe ndiko ndabona abantu benshi bagira ama manifestation ngo heraba, ngo ibintu ngo bimeze ukungu, ibi navyo bimeze ukula berekana ububabare bw'imitima yabo, kubera bariko barabona inabi iri nyuma y'ibintu babahaye bavuga ngo ni vyiza. Ariko wewe nanje Imana kabituburi hakiri kare ati ntimukabikore. Iyo wari kumvira Imana hari ico wari kuba. Umviriza rero, izi saha ndi imbere yawe ndiko ndavuga, ndiko ndakubwira ngo na ntaryo umenye neza, umenye l'autorité de Dieu, umenye ububasha bw'Imana yacu iyo ariyo. Imana ivuze ngo baho ubaho, Imana igutanze uragenda.
iyo mana niyo ifise kazoza kawe, niyo ifise kubaho kwawe k'uyu munsi, kandi niyo ifise kubaho kwawe kw'ejo. Iyo nyene niyo ukwiye gushyira mu umutima ukayizera mu buryo bwose. Imana nishimwe. Imana yaravuze ngo kubera iki mutareconnaître l'autorité de Dieu, kubera iki mutareconnaître l'autorité, ngo ni kuki mutabona ubushobozi bwayo ngo mubwemere, ugahindishwa umushitsi ngo ejo ngo nintagira gutya. Mana we, ngo nintafata ryo rucanco ngo ejo ngo nzoca mpfa, ngo baca bankura mu kazi, ngo ngo nobaho gute? Wobaho gute? Ivyizigiro vyawe biri muri rya rushinge koko? Ivyizigiro vyawe biramaja hehe? Uko niko wakuye ivyizigiro vyawe ku Mana ubiplasa ahandi hantu. Yesu ari ku ngoma. Yesu yavuze ngo aba bantu bagize ibyo, bakuye umutima ku Mana bakizigira ibindi, ngo abo bantu ngo bakoze nabi. Aravuga ngo kuki mutareconnaître l'autorité de Dieu, ngo kubera iki mutareconnaître ububasha bw'Imana. Ngo mufise amaso ngo ariko ntimubona. Ku murongo wa 21, Yeremiya 5:21, haravuga ngo iki? Ngo ehe, nimwumva ibi mw'abantu b'ibipfu batagira umutima, bafise amaso ntibabone, bafise n'amatwi ntibumve. Ngo mbega ntaho muraruha mumutinya? Niko Uhoraho abajije. Nta guhinda agashitsi imbere yiwe, kandi ari we yashinze umusenyi ngo ubere ikiyaga akarimbi. Nico cagezwe kizokwamaho ngo ntikikirengane. Imana ngo yashizeho akarimbi k'inzuzi, ishiraho umusenyi ngo ntibirengane, niyo yabikoze. Ngo kandi naho amazi yo kwiteragurira hejuru gute ntarengana hahandi, kuko Imana yayishizeho akarimbi. Kiretse umunsi Imana ifashe ikatuma amazi ati genda usangangure hari ahantu, aho niho honyene ishobora kurenga aho hantu ikagenda gukora igikorwa Imana yayitumye. Iyo Mana yashinze ako karimbi k'amazi gashingira akarimbi kashiraho umusenyi, bigatuma amazi yiteragurira hejuru n'ibiki ariko ntaje kurengaho. Iyo niyo twubaha. Kandi iyo Mana iyo nyene niyo iduha ibyo kurya bidukwiye ku munsi ku munsi, niyo iturekurira imvura igihe cayo. Ku murongo wa 22, ku murongo ya wa 23, ngo yamara ubu bwoko bwo bufise umutima ugarariza, ugabagaba baragabagabije baratoroka, ntaho bivuganya mu mitima bati ehe twubaha Uhoraho Imana yacu, niyo iduha imvura y'agatasi n'iy'urushana nk'uko ibihe bibisikanya n'ibindi, niyo itugerera amayinga yashinzwe yo kwimburiramwo. Imana niyo itugerera amayinga yashinzwe yo kwimburiramwo. Imana niyo iduha imvura y'agatasi n'ay'urushana. Imana niyo ihindura de saison. Wewe nanje ntacyo twabikorako. Iyo nyene niyo duhindira agashitsi, kuko iduha ibidukwiye ku munsi ku munsi. Kura amaso ku bindi bene data. Iyi si nta ciza kiyibamwo. Yesu gusa niwe duhanga amaso akaturongorera kuba muri iyi si. Bibiliya iratubwira ngo ngo mu isi si wacu. Oya, ngo ariko iwacu ni mwijuru. Rero iyi si n'ivyayo vyose bigwanya Imana n'ab'Imana. Reka gucudika n'iyisi nkaho umenga hari ico mupfana. Wewe uri injabuka, uri ingenzi. Ngwino dushika tugumye Yesu, tumugumeko. Ndakugira inama, bamaso ntiwanduze ikanzu yawe. Bamaso ntiwanduze ikanzu yawe. Kuko niwe yanduza, ukayandurisha ya mazi y'ingona, iyo tace ntizovako. Ndiko ndavuga uko umwami yambariye. Imana rero yambwiye ngo igitumye ihana ico gihugu rero. Urumva ubonaho ntiri kwirahana ku muntu, iri kwirahana igihugu koma igihugu. Ngo kubera yuko abo bantu ngo bazoza gukora ivyo ako kazi Uhoraho azobatuma gukora, ngo kuko ngo abantu baho, abakozi b'Imana baho,
ngo bakoze ibitabereye. Abakozi b'Imana baho bavuze ibinyoma, abavugishwa baho babaye abayesikuro, donc ibintu byose ni potopoto. Imana yashavuye. Naho n'abakristo nabo bariko bagomba kugera nko Imana igomba, babandi nyene bitungo nibo bari hejuru, nibo bariko barabacuvya babatuma kugarariza Imana, kandi bakabivuga mu izina nkaho umenga bariko barongorera mu kuri. Imana idutabare. Nuko bene data, iyo niyo message Imana yambwiye. Mpindukire mbwirira umuntu wese ahari, hindira agashitsi Imana, garuka ku Mana. Garuka ku Mana. Yesu Kristo agiraze gutora umugeni wiwe. None wewe uzoja hehe? Wewe uri kurakura ivyizigiro ku Mana ngo nuko isi iri kwirahinduka? Erega isi izohinduka koko? Erega isi si wacu? Oya, izohinduka kandi nubu iri kwirahinduka. Ariko abantu b'Imana bo dukwiye kuguma dushikamye ku Mana. Dushikamye ku Mana, ntituyirekure bene data. Imana ibahezagire, Imana idufashe. Ndahamagarira umuntu kwihana. Nukuri niba ubuti iri jambo rinkozeko, data yambonye, nakuye ivyizigiro ku Mana, nagiye nkimbura bwenge idasobanuza Imana, nakoze numviriza gusa abantu ariko ntumviriza ico Imana yavuze. Nabayeho ngomba kunezereza ivy'ivyumviro vyanje no kugomba ubuzima bworoshe. Ariko usenga Imana ikubabarire, niko nokumva. Wihane, data wo mwijura kugirire neza. Ndaguhamagara kwihana. Yesu acari ku ntebe y'imbabazi. Nuko uhoraho Imana atugirire neza twese, kandi dusenge cane kugira ngo ubwo burakari bw'Imana ivyo yavuze ko bwiye gushika kuri ico gihugu, nukuri dusenge kugira ngo imbabazi z'Imana zihagarike ivyo bintu. Zihagarike, kuko abo bantu ngo nirubura kigongwe bazoba baje bazanywe no kurigita, kuko ariko uhoraho yashavuriye ico gihugu. Uhoraho yashavuriye abo bantu baba muri ico gihugu. Uhoraho yashavuriye abakozi baba muri ico gihugu. Uhoraho yashavuye. Ariko dusenge, abagisigaye naba hari umwe hari babiri barashobora gutabara ico gihugu. Kwa kundi Yona yahagurutse n'abakeya bagahaguruka bagakiza igisagara c'Ininiyo, niko n'uyu munsi abantu mushaka guhaguruka, Imana ikagira neza ico gihugu. Imana yo mwijuru ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise. Iyi numero ni plus 46 768 00 65 46, kandi ishene n'ishene habonayo. Uhoraho Imana abahezagire mwese. Dusengeranirane kandi tube maso, twame tugavye. Imana y'ububasha bahezagire. Amina. Kristo Yesu ndagushimiye kuko uri umwami utubereye maso. Nuko hezagira ubutumwa aho bushika mwami Yesu bukora igikorwa cawe. Mwizina rya Yesu Kristo Munyanazareti ndakwinginga mpwemu yera washishikaye kuvugana n'ubwumvise wese. Ni mwizina ryawe gera Yesu nsabye kanizeye. Amen. Hallelujah.